Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezwe ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tuvuga ku Icagezwe c'urukundo. Reka dusome mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko icagezwe ca mpwemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icagezwe c'icaha n'ic'urupfu. Ubu ni Pawulo yanditse aya majambo yariko ayivugako nkaho yariko ashinga intahe. Iyo havuzwe ijambo ubugingo, umuntu yumvamwo ibintu bibiri. Ku ruhande rumwe harumvikanamwo iryo jambo nyene ubugingo, kubaho, ariko kandi ku rundi ruhande umuntu arashobora kumvamwo ijambo urupfu. Pawulo rero uwahoze yitwa Sawuli yivugako, aravuga ati nahoze ndi munsi y'icagezwe c'icaha n'ic'urupfu, ariko noneho haje icagezwe ca mpwemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu kirancungura ngo sinkakomeze kuganzwa n'ico cagezwe c'icaha n'ic'urupfu. Habaye umunsi umwe uwo mugabo yitwa Sawuli yafashe urugendo agenda ahitwa Damasiko. Yari afise intego, yari afise impapuro ahawe n'abaganza n'abatwara ivyagezwe, agiye hehe ngo agiye afuhagira, afitiye ishavu abantu, abagore n'abagabo ngo basenga bari mu nzira ya Yesu Kristo, abari bizeye Yesu Kristo, abakurikira Yesu Kristo umwami wacu. Aba bantu bari abantu buzuye mpwemu yera. Kubera iki bagenda bashingira intahe Yesu, bavuga ati Yesu niwe Mesiya, niwe wa wundi twari turindiriye, niwe Bibiliya, niwe ivyanditswe vyavuze ko. Turabizi, turabihamya, turabishingira intahe, twarabibonye, twaravyikoreye ku rutoke. Hanyuma Sawuli agenda abahiga. Hanyuma ngo ageze ahantu kanaka, Bibiliya iratubwira we nyene ashinga intahe, aravuga ngo umuco uvuye mu ijuru ngo uramurasira. Hanyuma ngo agwa hasi. Aguye hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Nawe aravuga ati mwami urinde? Arabwirwa ngo ni jewe Yesu uwo uri kurahiga. Ibintu biba birahindutse. Abari kumwe nawe ngo barumva iryo jwi rivugana na Sawuli, ariko ntibashobora kuribona, bose bagira ubwoba. Hanyuma arabwirwa ngo genda mu gisagara, hanyuma uzobwirwa ico ukwiye gukora. Imana yiyereka, Yesu Kristo yereka umukozi wiwe Ananiya, aramubwira ati genda hanaka na hanaka, umuntu yitwa uku umusengere. Ananiya aravuga, aratinya, aravuga ati mwami, uwo muntu yisha abantu bene data muri Yerusalemu, nino aje afise ibimwemerera kutwica, kutugirira nabi, none ngendeyo? Yesu aramubwira ati ni igikoresho natoranije cyo kujana ubutumwa bwiza mu mahanga. Imana ifise ububasha bwose bwo guhindura uwari we wese. Imana irahindura ibintu, Imana irahindura abantu. Imana ifise ububasha bwo guhindura urya wibaza ngo ni ruhebwa. Nta ruhebwa ku Mana, birashoboka. Sawuli umukozi w'Imana araza aramusengera ngo ibikaragashi bimuva ku maso. Ntiyahumutse amaso y'umubiri gusa, ariko yahumutse n'amaso y'impwemu. ahinduka icaremwe gisha, ahinduka umwana w'Imana, avuka ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane.
kugera kuri uwo umunsi yatuye akavuga ngo urindega mwami, agahinduka, Imana ikamuhindura. Sawuli yari akiri mu isezerano rya kera, akiganzwa n'ivyagezwe. Noneho Yesu w'umuntu umwe, ndavuga ngo umuntu kuko Yesu yari umuntu 100%, yambaye umubiri kugira ngo ase nawe wase na twebwe. Hanyuma ngo uyu wenyene niwe yashoboye gushitsa ivyagezwe. Ivyagezwe vyari vyaragiyeho kuva mu gihe ca Mose ngo abantu babikurikiza, ariko nta numwe yashobora kubikurikiza. Uyu Yesu Kristo wenyene niwe yashikije ivyagezwe. Ubu rero atigeze kumenya icaha, ariko Imana ikamuhindura icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Niwe yaciye afata Sawuli, aramwegeranya, aramunyukanyuka, aramuhindura, amuhinduza ububasha bwa mpwemu w'Imana. Hanyuma amuhindura icaremwe gishasha, amuha ubugingo budashira, la vie éternelle. Nuko rero isezerano rya kera ryari isezerano ry'ivyagezwe. Ivyagezwe, Bibiliya ivuga ngo icagezwe c'icaha n'urupfu. Iryo sezerano ryararangiye, ico gihe cararangiye. Igihe c'imbere yuko Yesu Kristo aza agapfa akazuka, cagengwa n'ivyo vyagezwe, cararangiye. Carangijwe na nde? N'ubu Yesu Kristo tuvuga, uwo twizeye. Ariho, yamyeho, hanyuma araza, arabaho, arapfa, arazuka, aduganwa mu ijuru, kandi azogaruka. Uyu niwe mwami dukurikira kandi niwe twizeye. Ni Yesu yarangije iryo sezerano rya mbere, isezerano rya kera, atangura isezerano rishasha. Iri sezerano rishasha ni isezerano ry'urukundo. Imana ni urukundo. Bibiliya atubwira ngo Imana yarakunze ngo abari mu isi. Ariko reka mvuge nsigura aho abadusiguriye Bibiliya mu Kirundi batubwiye ngo, batwandikiye ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko ahaguge ngo budashira. Reka ndakubwire yuko iyi aha ni muri Yohana 3:16, umurongo twese tuzi canke abantu benshi bazi cane. Ndakubwire yuko mu rurimi rw'Ikigiriki Bibiliya isezerano rishasha ryanditswemwo ubwa mbere, ntiyanditse ngo yakunze abantu gusa, ngo yakunze abari mu isi gusa. Oya, Imana yakunze cosmos, ni ukuvuga ibintu vyose, ivyaremwe vyose, imisozi, ibiti, ibiyaga, amazi, ibikoko, udukoko dutoya n'ibikoko bininiya, ibintu vyose byo tubona bininiya, izuba, ukwezi, inyenyeri, byo tubona n'ibyo tutabona, ibimaze guhishurwa n'ibitarahishurwa, vyose Imana yarabikunze. Ivyo turabigaragarizwa n'ijambo ry'Imana, aho Paulo avuga ngo kuko tuzi yuko ivyaremwe vyose binihira hamwe, bikababarizwa hamwe nk'umugore afashwe n'ibise kugeza n'ubu. Ni ukuvuga ngo twaracunguwe, Yesu Kristo yararangije ko aje kuducungura. Ariko Bibiliya iragaragaza neza yuko turacaniha, haracariho umuniho, ivyaremwe byose ngo biracaniha. Bivuga ngo turiteze ugucungurwa kugiye kuza, kandi Bibiliya iragaragaza ngo kugiye kuza vuba. Twitegurire ico gihe. Inzamba igiye kuvuga, Yesu Kristo agiye kugaruka. Ni ukuvuga ngo tuzocungurwa burundu. Twaracunguwe ariko kandi turiteze gucungurwa burundu, aho tutazosubira kugorwa, aho uyu muniho uzoba ushize. Rero Imana ntiyakunze abantu gusa, yarakunze ibintu vyose, cosmos. Urukundo rw'Imana rugera kure cyane. Abakijijwe rero, abavutse ubwa kabiri, ni ukuvuga bacitse abana b'Imana, Imana iri muri twebwe. Kandi ko birivuga ngo Imana n'urukundo, bivuga ngo rero ko Imana iri muri twebwe, urukundo ruri muri twebwe. Ivyo turabisoma muri Yohana wa mbere igice ca 4:8, havuga ngo uwutagukunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Imana n'urukundo, urukundo ruri muri twebwe kuko Imana iri muri twebwe. Imana Data, Imana Mwana n'Imana, kandi Imana Mpwemu Yera ni Imana imwe, ariko igaragarira
mu buryo butatu. Yesu niwe yazanye iri sezerano rishasha, iri sezerano rirangwa n'urukundo. Reka mpagarare gatoya kandi mvuge kuri ijambo ry'isezerano. Isezerano namaze kubivuga mbere ni ibice bitandukanye. Hari igice c'imbere cyaganzwa n'ivyagezwe, hakabaho n'ikindi gice cyo kuva kuri Yesu Kristo aho yavuka akabaho, hanyuma akabambwa, hanyuma agahambwa, hanyuma akazuka, mbere akaduga mu ijuru, none ubu turamwiteze. Kuva ico gihe hatanguye isezerano, igice kigira kabiri, arico ciki kirangwa n'urukundo. Imana idufashe. Yesu yazanye canke yatwinjije muri iki gice c'ubuzima budasanzwe burangwa n'urukundo, ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Umva rero, Icagezwe kigenga iri sezerano rishasha ni Yesu ubwiwe yivugiye aya majambo ati: ndabaha icagezwe gishasha, nimukundane nk'uko nabakunze. Nimwakundana niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Ni muri Yohana 13:34 na 35. Iri jambo urukundo, gukundana, Yesu yakoresheje hano ni jambo agape, urukundo rw'Imana. Yesu avuga ngo dukundane urukundo rw'Imana. Ashaka ko abamukurikira bose, abagera ikirenge mciwe bose, abigira, ni kuvuga abigishwa biwe bose, abakora nkawe, abavuga nkawe, canke abagwana intambara yo kugira ngo base nawe buri munsi, bivuga ngo Bibiliya idusaba ngo tubeho mu rukundo. Uru rukundo agape, urukundo rw'Imana. Iri jambo niryo nyene Yohana akoresha igihe avuga ko Imana ari urukundo. Usomye muri Bibiliya y'Ikigiriki ni agape. Yesu aravuga ati: nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondera ivyagezwe vyanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nitondeye ivyagezwe vya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ukuza kwa Yesu kwahinduye ibintu mu buryo bw'umwihariko, mu buryo budasanzwe. Mu Congereza baravuga ngo upside down, kuvuga ngo ivyari biraba hejuru vyaciye biraba hasi. Aho vyavugwa ngo ugukuye y'iryinyo ngo bamukure y'iryinyo, canke ngo ukunogoye ijisho nawe ngo bamunogore ijisho, Yesu we yazanye inganji nshasha, ubwami bushasha buvuga ngo ugukubise mu musaya hindukiza uwundi musaya akubite. Yaje avuga ngo umwansi wawe ashonje umugaburire. Yaje avuga ngo umwansi wawe anyotewe yewe muha amazi. Imana idufashe kubaho ubuzima nk'ubu, abo mu bwami kwa Yesu Kristo ni ukubabaho, tugirira neza abatugiriye nabi. Ngiki Icagezwe gishasha ati: nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Niko Yesu avuga, niko yavuga uriya munsi, n'uyu munsi niko ariko arakubwira, kuko ntahinduka. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Kandi ntidukunda abadukunda gusa, ntitugaburire abatugaburiye gusa canke abo tubona ngo bazotugaburira. Ntitugirire neza abo tubona ngo reka ndabimukorere kuko nawe azobinkorera ejo. Oya, n'urya ubona ataca azogukorera atahakura, bimukorere. Imana idufashe cane dushoboze, kuko ninde atokunda uwumukunda? N'abanyabyaha barabikora. Bibiliya igomba ko dutandukana n'isi, igomba ko tuba abantu babukwabo, ko turi hanga ryibera ukwaryo, turi abantu batandukanye. Abatatugiriye neza tubagirire neza. Wewe uri kuranyumviriza, ndagusengera ngo ushobozwe kugendera muri iki cagezwe c'urukundo, utanga imbabazi kandi nawe usaba imbabazi, hanyuma kandi ukunda abandi nk'uko Imana yagukunze nawe. Iyi si turimwo ikeneye iki? Ikeneye urukundo. Abakijijwe ubwo rukundo, ico kintu, iyo trésor isi ikeneye, turayifise, iri muri wewe, iri muri jewe, iri muri twebwe. Kubera iki? Twamenye Imana. Imana yaraje iba muri twebwe, iba muri twebwe uyu munsi, kandi Imana n'urukundo. Urwo rukundo rero
turarufise. Yemwe haguruka turutange, haguruka dukayangane, haguruka tumurikire isi. Imana iduhezagire twese. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.